Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV umwe wese aho aherereye. Reka turamutse abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, abadukurikirana mwese. Reka tubaramutse ni mwiriwe, ni mwaramutse, bivana naho umuntu wese aherereye. Reka kandi tubashimire kuba kora subscribe, kubagira like, kubagira share, kubagira comment. Turabashimiye kuntu mudushigikira kugira ngo tubashe gutera imbere. Hanyuma kuri microphone muri kumwe na Pacifique Ndwimana, hanyuma kuri kamera za PITV murabona umutumire dufise bamwita Israel kandi n'umunyamategeko, hanyuma ni n'umupastori, ngira ngo kubura ibindi nibagira aza kubyivugira. N'umusore ndashireko. N'umupastori w'umusore. Nibaza yuko tugiye kugirana ikiganiro ciza, ariko reka tubanze tumwakire muri PITV tukuramutse bwana Israel n'amahoro. Murakoze cyane, ndamahoro nanje ndabaramukije. Ego ndanezerewe kuba hano muri PITV. Ego murakoze. Dutewe iteka ryo kwakira kumbure umupastori muri PITV, twagomba mu mwanya muto tudugiriza isengesho. Ego murakoze. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ineza yawe idasanzwe, turagushimiye ubuntu bwawe bwatumye tubaho tuzinduka turamahoro. None mwami mwiza, ivyo tugiye gukora vyose reka birongogwe na mpwemu yera. Bana natwe mu kiganiro cacu kandi turizera ko kizofasha benshi. Shishikara kutugirira neza, ni TV nayo yigirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Amen. Hanyuma rero turi kumwe na Israel, ni umupastori kandi w'umusore. Kumbure niho n'ikiganiro cacu kiza guhagararira. Israel uri umupastori w'umusore, mbega ibyo bintu biroroshe, iryo bango kurikora uri umusore biroroshe? Novuga ko nta muri no nta kintu na kimwe coroshe kibaho, muga birashoboka. Kandi nibaza ko icitegerezo cacu ciza muri iryo bango ry'ubupastori ni Yesu Kristo. Kandi nibaza ko abasoma Bibiliya bose bazi ko yatanguye ibanga ari umusore akanarisozera mbere akiri umusore. No kuvuga rero ko birashoboka ko umuntu akora iryo bango neza atagasembwa kandi ari umusore. Ego kumbure ariko uradukurikirana bashobora kwibaza ibibazo byinshi bitandukanye. Narijya twakuze tubona abapastori benshi ari abantu bubatse, mugabo umuntu akibaza ati mbega none abapastori bo birabashikira bagakunda? Urakoze. Uvuze uti twakuze tubona abapastori benshi ari abantu bubatse, abantu bakuze. Nashaka d'abord kuvuga kuri iki kintu kuko turakunda guhura n'izo ngorane ahantu henshi. Bakubonye uri umupastori umengo uracari muto, ucumengo nyene ntavyo ushoboye. Muga la réalité des choses, je nibaza ko umuntu akwiye gukora ibintu akiri muto kugira ngo azoshore gukora vyinshi, azosaze yakoze vyinshi bishoboka. Hanyuma kuri ico naco warumbaje uti mbega abapastori barakunda? Bien sûr que oui, barakunda kuko nabo nyene n'abantu. Yande uri ko uri umupastori rego umuntu ufise umubiri, ufise umushaha, donc ibishikira abandi nabo birashobora kugushikira. Kuretse ko duhamagarira kuba ivyitegererezo canke ivyete vyiza bisomeka, mugabo ibishikira abandi twe turageragezwa, turakunda, turabaho nk'abandi. Ego mugabo usibye ko muri ivyo vyose tumenye ingene twitwara mu bintu neza kugira ngo intahe yacu iguma ari nziza kandi izina rya Kristo ntirije ko mugayo muri ivyo vyose, haba gukunda haba n'ibindi byinshi. Ego uriko uravuga ko abapastori namwe mukunda kuko muri abantu. Nca nibaza pastori bamuteye akadobo, nibaza ko urwo ruri mu gumva ngo bamuteye akadobo. Rero nca nibaza ati mbega umupastori bateye akadobo biba bimeze gute, biba byifashe gute? Umupastori bateye akadobo ni nk'umuntu asanzwe bateye akadobo. Ego ariko babara ababara cyo kimwe n'ubundi muntu asanzwe, kuko no gukunda aba yakunze nk'undi muntu asanzwe. Donc nta kantu kageretse ko ngo umupastori bateye akadobo ngo urumva ngo ashingo wewe ngo dogri kubabara ngo igera haca ngo dogri kwihanganigera nico kimwe n'undi muntu wese asanzwe bateye akadobo. Kandi vraiment utudobo nyene turahaba kuko gukunda ni igikorwa ca babiri. Gukunda ni igikorwa c'umwe, muga gukundana ni igikorwa ca babiri. No kuvuga sigiye cyose ukunze nawe acagukunda.
kandi atagukunze vyakire n'amahoro menshi nta kibazo kihari nta ngorane ihari we nkuko wateye iyo ntambwe yo kuja kumupropoza avyumvise akavyemera ni sawa Imana ishimwe atavyumvise nakakubwira ati nukuri numva wewe tutojana ntuce wifata nkuko umengo isi yahiye ni ntambara ya gatatu y'isi yose wapi vraiment na mahoro menshi rindira peut-être ko nawe uzohura n'undi akunda aba pastor parce que hari nk'umuntu avuga ati je sinobana no mu pastor vraiment ubu rero n'utobana no mu pastor rindira uwo kunda kubana no mu pastor hanyuma ni wa murongo uzokumva nyene ko ubuzima buca bworoha ego hanyuma mugabo nkuko ari kurabivuga hari abavuga bati jewe n'ukuri sinobana no mu pastor kubera iki abakobwa benshi badakunda kubana n'abapastori ya ni byinshi ofete cyane nk'abantu bazi ibango ry'ubupastori cari ico barabitinya parce que n'umuntu azokwakira abantu benshi kandi bavuye ingero zose donc soit bashaka kuba bavuye mu bihugu bitandukanye kandi bari no kungezo zose azokwakira abatunzi azokwakira abakene parce que mu rushengero hazamwe abantu bose batandukanye azokwakira abashonje abarushe abaremerewe donc rero kenshi biva ku gutinya kwikorera ivyo bibazo by'abantu atinya kwakira abo bantu arabona ati yo je no mama pastori icambere nzokwakira abantu batandukanye icakabiri kandi banatinya nzobicitegererezo ciza mu mpande zose mu kwambara mu ngeso utwo tuntu twose rero hari gihe usanga umukobwa avuga ati je nkunda kuyambarira utuntu tugufi je none mbaye mama pastori shengero naryo abakristo nabo kwambara gute donc gacu usanga utwo tuntu two kubicitegererezo aradutinya nico kintu cyo kuba yo kwakira abantu benshi bashoboka ugasanga hari abantu baza kumusaba imfashanyo dufashe tugirira uko ubushonje urumva sima kumusengera hari gihe bica bisaba kumushigikira n'uburyo kugira ngo nawaje kuraba ico yosuma gacu usanga rero abantu batinya ivyo bintu mugabo ntibigera bakubwira ko ari ivyo batinya mugabo bari ivyo en general mbega twovuga ko pastori Israel yoba ari mu rukundo ico kibazo sishimye kucishura yego sishimye kucishura kandi ndafise uburenganzira bwo kutacishura yego kumbura reka kumbura za kwishura ibindi biri imbere ariko ko tugire umugisha wo kuhura no mu pastori kandi umusore abantu benshi kumbure bari no mu rukundo barahura n'ibibazo bakimvira na cyane abakristo bakimvira ati mbega none mu rukundo abantu bitwara gute edere numva no cishura kadacishura kadacishura nta rukundo ndimo yego uri pastor yego warabutse sinabuze mugabo mviriza ikintu kimwe abantu bakwiye kumenya kubijanye n'urukundo iyo twebwe tuvuze urukundo tuba twumva mariage projet ya mariage ntituba tuje kugira ngo dufine dutakaza umwanya tuje muri vya bindi babandi bose bagira hanyuma akavuga ati narakundanye na naka n'umu excess donc nibi twebwe tuvuze kuja mu rukundo tuvuze gufatanya projet kuja muri fiançailles kugira ngo tugire projet ya mariage so mariage nayo rero nakandi kantu uravye Bibiliya iravuga neza ko bijanye na mariage Imana kugiriye umufasha Adamu ntiyamuhaye umufasha sanzwe yamuhaye umufasha bikwiranye ko kanifo kukanota neza bikwiranye igihe rero utarabona uwo mukwiranye nta mpamvu yo kubijamo noneho mubona gute kubona uwo mukwiranye twebwe nk'ubu twebwe mu kuresha icambere sukuja kumubwira ko wamupfiriye urarudasinziriye utakiryama uremvye ufise malaria nyene inyonki idasanzwe cambu ja kidumu wapi kugira ngo nka jewe ugiye kuresha ifo kumubwira uwuriwe ukamubwira icimana yaguhamagariye gukora paske azoza ari umufasha wawe aje kugufasha ibintu azi iyo rero iyo amaze kumva ko ivyo bintu ashoboye kubigufasha kuko numufasha kandi mukwiranye iyo rero amaze kumva ko ivyo bintu yo bigufasha la aremera uwo muhamagaro ntakwemeye kubera ko uri umubogari kubera ko ufise amafaranga kubera uba ahantu heza n'utundi tuntu twinshi ivyo oye nibisanzwe na cane yemeye umuhamagaro wawe kuko niwe azoza gufasha ntazoza kugufasha kwisiga azoza kugufasha kwikorera iryo bango
nico gituma rero usanga iyo utarabona umuntu mukwiranye ari capable yo guhandoringa uwo muzigo uzokwikorera vomye kureka. Turahura na beza benshi mu kumva kubira ati je banje ndi mu nzira nja muri Serbikweri nawe kabuzi ko iyo nzira atari uri kurajamwo uri ko ubaka ishengero monami uwo muntu mureka bandanye. Urashobora guhura n'undi akubwira ati jewe mu buzima bwanje je numva ivyo bintu vyo gufasha mu pastor vraiment ntavyo noshobora, je nikundira umutipe wa wundi nyene aryosha dusohokana muri boîte muri karaoke nawe ugaca wumva ko ubwo buzima atari ubwawe kandi umaze kumva ko atari ubwawe cumureka bandanye. Bon peut-être ko wewe wazoronka uwundi ameze nkuko ashaka muga nawe ushaka ameze nkuko nyene ushaka nuzoza gushigikira iryo yerekwa ryawe. Simvuze ko abapastori bataryoherwa, I'm sorry, naje ubwanje ndaryoherwa. Abapastori bararyoherwa, abapastori barasohoka muri restaurant bakanezerwa nabo bakundana canke nabo babana, mugabo barafise limite quand même, barafise limite. Donc il faut kuhura n'umuntu atahura iyo limite ufise kandi akayubahiriza kandi akagukundira icuri. Kunzi wa PITV turi kumwe na Pastor Israel niho turiko turaganira muri kino kiganiro. Hanyuma twari ku kuntu umuntu ashobora kwitwara ari mu rukundo muri fiançailles na cyane cyane abakristo barafise ico kibazo ati mbega dukundanye n'umuntu two kwitwara gute, wo kwitwara gute ku bwaho? Bo kutwara sero nuko bibiri bivuga mu bisanzwe muri fiançailles ntimwe mwaragize mariage eka murakundana, hari ivyo murekuriwe n'ivyo mutarekuriwe. Nk'ibiki? Ivyo murekuriwe canke ivyo mutarekuriwe? Bo murarekuriwe kwandikiranira ama message kubwirana ko mukundana murarekuriwe kubwirana ko mukundana, murarekuriwe gupanga ama projet, murarekuriwe gupanga projet ya mariage yanyu, murarekuriwe kubwirana utuntu twishi. Muga kameme ntimurekuriwe kurangura amabanga yabubatse kuko ntimurubaka. Daira ho niho hava ibikomere byinshi. Uravye uyu munsi abantu benshi bafise ibikomere byinshi bivahe, biva ko bakundanye n'abantu bizigiye ko bazobana bagaca bakora ivy'ababana hanyuma ntibabana. Iyo rero batabanye aca avana y'igikomere kuko ivy'ababana byose yarabihejeje. Agace ngo yarandesevye ugasanga umubaje ati none yakudesevye gute ngo reka shango ni hatari ntashaka kukubwira ko yamudesevye amujana mu gitanda kubera ntashaka ko abantu babimenya mugajya mu mutima camukomerekeje gusumba nuko yakundanye n'umuntu akamuha ivyo atari kumuha ivyo yohaye uwo bubakanye akabimuha batarubakana hama agaca muheba parce que kenshi nibaza ko iyo umuntu erega bijya bintu nyene nivyo kenshi baba barondera none ubimuhaye mutarubakana kandi yarakwiye kubigira ko akise mwubakanye wumva muzokubakana gute? Muhejeje kubaka mwamwubakanye nyene kandi aguhevye nta ngorane. Mvuze nta ngorane mvuze ko wamuhaye ivyo atategerezwa guhabwa. None gashaho umuntu mu bisanzwe biriri clair abantu bari capable yo gusangira igitanda canke chambre kuryamana kurangura amabanga yabubatse n'abantu babana. Niko Paulo yavuze, yarabivuze ati bagabo ntimukime abagore banyu n'abagore ntimukime abagabo banyu. Biri clair tubivuge gutyo nyene abakuze baca bavyumva. None ufashe ugafata ivyo kujya vy'umuntu mwubakanye ukabigaburira uwo muhuye kubera ko agupromese ko muzobana, ntituba turi siri ko muzobana. Ega fiançailles irarekuwe. Muri fiançailles ni gihe cyo kwigana kugira ngo mumenye tu umuntu azoba umufasha wanje, kandi muri fiançailles birarekuwe guhebana. Umuntu aguhevye muri fiançailles ntamenje eka vraiment cyo gikomere ciki ni waciteye. None yakubwiye ntimubana ariko arakwiga kugira ngo arabe ko umufasha bikwiranye. Urumva ego hanyuma rero asanze mudakwiranye ni vyiza ko agusiga uko yagusanze. Aho nshingira akabazo kumbure gatoyi imbere yuko turangiza kino kiganiro. None ugiye kumuresha ugenda umubwira gute? Ugiye kumuresha umubwira nyene ko wifuza ko azoba umufasha wawe, mugabo naho nyene iyo muri serie nyene birashoboka rero ko umuja mu rukundo umuntu akaguheba. Warumbaje ati none iyo ugiye kumuresha wo mubwira gute? Uramubwira ko ushaka ko wifuza ko akubera umufasha. Muga ngaho oye ifo kuvuga iki kintu hari ivyo umaze kumubonako
hariyo n'ibindi utaburamubonako kuko ntimuba murinjira muri relation y'abantu bakundana. Hari igihe rero ushika ku byo umubona ko hanze mumaze gukundana ugaca usanga waribeshe complètement. Kuko je sindi muri babantu bavuga ngo bana ngo banze ugende ngo ubwire Imana ngo kwemeza 100% ko ari ibyo. Ngo hanyuma ugenda ni byiza mu gihe byo babigenza uko ni byiza. Muga monami hariho n'abandi bakristo batazi no kumva ijwi ry'Imana. Nabo bakristo ntibazokubaka. Hariho abandi bakristo bavuga ati je namushimye. Maze kumushima, maze kubona ingeso ziwe ukuntu ameze arakijijwe, ndiko mvuga ko bakijijwe. Mugabo isi ntiyuzuyemo abantu bakijijwe gusa. Ashobora kubona umuntu akamushima akavuga ati je namushimye. Mugabo iyo umaze kumushima ukamuresha akavyemera, mwinjiye mu mwanya mwiza wo kwigana kumenyana. Kandi rero usanga kenshi wowe umuhungu wamwize mugabo umukobwa ntarakwiga. Hari igihe batubesha ngo reka ngo tuje gufata umwanya wo gusenga, muga sinibaza ko bari ibyo baratubesha. Donc muhe umwanya rero nawe akwiyige, niyabona ko nawe ukwiye kuba umutware wiwe cyangwa umugabo wiwe, mugire ico mushike kuri yo engagement ya mariage. Iyo naho asanze ivyo bintu nyene asanga utariwe, parce que ntitwaremewe kuzobana n'abantu bose, aguhamagara akakubwira ati je numva vraiment twohagarikira nyene tugejeje, mubaza uti kubera iki, akubwira ati nasanze umeze uko nuko kandi je umuntu nk'uwo ntitwobana, umva amahoro cyane. Hari undi arindiriye umuntu ameze nk'uwo nyene. Aha, kumbure imbere yuko turangiza kino kiganiro ko twagize amahirwe yo kwakira umupastori, mbega amadini yoyo arashobora kuba intambamye mu rukundo? Mbo duhora tuvyumva henshi, mugabo je ngoma mvuge nk'umupastori nk'uko bivuze. Hari ahantu usanga bakubwira ati uri hariya ntimurekuriwe kubana, uri hariya usengera hariya ntimurekuriwe kubana. Je nk'umupastori ngomba mpanura abantu bitwa ko ari abakristo, abana b'Imana. Bisanzwe nk'umwana w'Imana je sino mworienta kuja kubana n'umuntu atari umwana w'Imana, kuko Bibiliya iri clair ivuga neza ngo mbe muhuriye hehe. Mbega la Bible yo mu Gifaransa ho iri clair, umuntu ataravuka ubwa kabiri cyanda akijijwe imwita l'homme animal. Iri clair kuri ico kintu. None wumva nimba waravutse ubwa kabiri ukabura umwana w'Imana ukabukijijwe, wumva woshobora kubana n'igikoko? Je nibaza ko bidakunda ko umuntu akijijwe yobana n'igikoko. Aho burya nta gutukana kuba kurimo. Nico gituma nabanje kuvuga ko Bibiliya imwita l'homme animal. Roho si je nabivuze, nimba rero mvuze ntukanye ni hamwe ngira ngo bace bavuga mu Kirundi ngo umushikirizi w'igitutsi niwe mutukanye. Sino je nasomye ibintu vyavuzwe vyahumetswe n'Imana. Romva yego mugabo ku bandi n'abatari abana b'Imana, je nibaza ko baba bari free kugira ngo batore abo bavyumva kumwe nyene, nabo barafise ibyo barabirako. Muga kuri jewe kritere ya mbere kugira ngo choisisse est-ce que uyu muntu yaravutse ubwa kabiri cyangwa ntaravuka ubwa kabiri, peu importe hasengera. Niyo yo bara mu katolika je dis bien yaravutse ubwa kabiri nta kibazo binteye. Yes, naho kumbure turangirije, kumbure tuzogaruka naho batwigishe kuvuka ubwa kabiri ibyari byo kugira ngo benshi babitahure. Reka dushimire Pastor Israel ko yabanye natwe muri kino kiganiro. Reka kandi dushimire namwe mwese mwaduteze amatwi. Twizere ko kino kiganiro kizogira ico kibafashije. Israel, twizere ko n'ubundi munsi nitwagukenera uzotwitaba. Murakoze cyane, nukuri ndahari munkeneye nzoza cyane. Ego. Rero mwese mwari kumwe na Pacifique, turabasezeye tuvuga ngo bye bye.